Pandisha tena mkono. This is a miracle. Amen. Kubona yaraturemye tukaba turiho tutapfiriye mu nda. Subira mu gahoro ibiganza dushimira Imana. Haleluya. Kandi kidasanzwe bitwari gupfira n'ibyaha bishoboka kuko tutaranajyayo yarigize gute? Bishire muri rudende yarigize gute? Yarigize gute? Haleluya. Uwo yarizi mu guti amen. Ubugingo bwo muri mwemwe. Yego. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Amen. Amen. Wewe waje ngaha ku giharo cy'Imana uvuga uti amen. Amen. Ntaki. Nta rubanza. Ruzotsinda nde? Abo nabo ni bande? Ninde nande? Nitwe nawe. Amen. Hari ubufindo budasanzwe bwakoze n'ubwapanze ko muri kino gikorane cya mbere twe nawe tubamwo. Amen. Imana ni igitangaza. Irumwigera gute wagiye ubona uri ngaha bigenze bite? Wagiye ubona uri ngaha bigenze bite? This is a miracle. Hallelujah. Ni igitangaza. Nigitangaza kandi nta kwihenda kurimo ngo twe nawe tube turi ngaha. Hari impamvu yatanguye ryari, impamvu y'uno munsi kuba uri ngaha si igitangaza gitanguye ubuye. Ngira nakubwire ngene cyatanguye. Yeremiya 1. Yeremiya 1 nico gitangaza gihera. Uwahabonye hariya inyuma asome kuri 4. Ijambo ry'Uhoraho rinzako narakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Subiramo. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Uguti amen. Amen. Nimba wumva ibyo bintu biraba wewe uguti amen. Amen. You are welcome, brother. Nice to see you here. This is a miracle to meet you here. This is a miracle to be here. It's also a miracle for you to be here in Jesus' name. Amen. Hari gitangaza cyabaye nukungene igihe mama wawe yaraguvise mu nda iyo nda itakorotse. Icyo si gitangaza. Ninde yo bishimira Imana. Mubona mwashimye kuri pourcentage ngana gute? Raba intoki zayo mu kirere. Atari uko ndabakebuye mubona umuntu wera ko byari binyantege. Pandisha tena mkono. This is a miracle. Amen. Kubona yaraturemye tukaba turiho tutapfiriye mu nda. Subira mu gahoro ibiganza dushimira Imana. Haleluya. Kandi kidasanzwe bitwari gupfira n'ibyaha bishoboka kuko tutaranajyayo yarigize gute? Bishire muri rudende yarigize gute? Yarigize gute? Haleluya. Uwo yarizi
vuga uti amen. Naho mama wawe yoba yaratembye agufise mu nda, cyo nticyari ikibazo, wategerezwa kuzobaho kuko byari byizwe kandi bimenyekana ryari kera. Haleluya. Kandi ngo ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri iyo nari nagize gute. Ni ukuvuga mu ijambo rimwe wishizemo, yari yagize gute, yari yarangize gute, yari yarandobanuye puri because hari impamvu. Haleluya. Niyo mpamvu ugendera ku maguru yawe abiri. Abatagendera ku ikinga bagenda n'amaguru yabo, gororigana dushime. Haleluya. Aya maguru tugendagenda ko nugira ngo tuzobiki abavugishwa nayo hehe mu mahanga. Iyo mpamvu rero icyo gitangaza cy'ukuba twabaye muri plan y'Imana kuva tutaranaba mu nda z'ababyeyi, icyo gitangaza yuko twabaye mu nda z'ababyeyi tukavuka dukomeye, nicyo gitangaza gishishikara cyatumye uba ngaha muri Université Ekwato. Amen. None yakuzaniye ngahe iki? Hari icyo yagombye kukwibutsa rero n'umunsi. Hari ijambo ridasanzwe igomba kubarira, riri mu Baroma 8. Umunyamero acyasoma 8:1, utanga abandi kuhabona cyasoma 8:1. Ubugingo bwo muri mwemwe. Yego. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Amen. Amen. Wewe waje ngaha ku giharo cy'Imana uvuga uti amen. Amen. Ntaki rubanza ruzotsinda nde? Abo nabo ni bande? Ninde nande? Nitwe nawe. Amen. Hari umuntu yaciye umugani ngo amatwi agukunze yumvike. Hari ikiyago cyiza kibayeho uyu muhingamo, nagiye nsanga n'icya Imana yamuhaye. Dore bigaza turishimira Imana kubera atabwoba abantu bakino gihe bafise, n'ubwoba bw'urubanza nabo bagifise, nicyo gituma bitabashituye. Ariko nibashituye ngo nuko noneho rero ngo abantu bari hehe ntaki abatari muri Yesu barindiriwe niki? Urubanza rukomeye cyane. Nuko umva nimwumva nyine abo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntaki nta rubanza ruzobatsinda. Nagira ngo babwire rero data, n'imanza zo ngaha mu isi zonyene muri sentare n'ahandi, iyo umuntu atsinzwe aranezerwa? Oya, aba ari umubabaro, aba ari agahinda. None turumvise hano kuba muri Yesu byatworohereje ubuzima bwabwo ngaha mu isi, byarorohejwe. Bwaba ubw'ibihe bidashira, byaroroheje. Kuba muri Yesu ntaki nta rubanza. N'iri jambo nagomba ndakubwira ko ari Imana yampaye ngo ndakubwire. Nimba utariyo ubeyo, nimba warabayeyo ukavayo usubireyo, nimba bitogutera ubwoba kuzotsindwa n'urubanza uragowe. Urubanza kuba muri Yesu niho honyene umuntu ashobora kutazotsindwa
n'urubanza. Mugabo si ukubayo nk'uko mbona kw'iki gihe. Ejo naciye mu bitaro ndiko nabwira abantu ubutumwa, ndiko nababwira ko bo kwakira agakiza, baca bambwira ngo barakijijwe. Murabona slogan yaho umuntu wese kumubwira ngo arakijwe, sivyo none? Uti none woshingira intahe ngo ntayo ofisi, karondera intahe y'ukungena umuntu ari muri Kristo Yesu kabura. Mwebwe rero mwaje hano ari abantu bari bazi yuko bari muri Yesu kubera bari mu idini. Oya, tugomba turabire hamwe ingene umuntu aba muri Yesu, urubanza ntiruze rumutsinda. Kandi umurongo ukurikira ugira kabiri urabisobanura, ubundi awusome. Abaroma 8:2, ubundi habonye asome hari inyuma. Soma. Aha rero subiramo nsome cyane. Kuko ikingira camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icyangera c'icyaha n'icurupfu. Aha rero ngomba tuhasobanurwe cyane ukungene umuntu ari muri Kristo Yesu atarubanza ruzomutsinda. Ndashaka ufise mu rundi rurimi rwose asome, cyaba Igifaransa, cyaba Ikingereza, cyaba Igiswahili, umuntu asome iyo verse ya kabiri, cyangwa mbere ahere ku ya mbere n'iya kabiri, uhabona asome. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and the death. One more, please. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and the death. Okay? Navuze ngo for mu Bikingereza mfise navuga ngo for this cause those who are in Christ Jesus will not be judged as sinners. Amen. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Shira mu Gifaransa nawe ni mwifise. Okay? Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bibiliya itubariye ngo kuko ikingira car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nimurabe impamvu kuba muri Kristo Yesu atarubanza ruzodutsinda. Bibiliya ibisobanura neza. Il y a deux sortes de lois. Le monde est soumis sous une loi de condamnation à cause de quoi? À cause de la loi du péché et de la mort.
L'homme naturel est soumis sous une condamnation parce que il y a le péché en lui, il y a la mort en lui. Umuntu arashobora kujya kwa muganga, muganga akamubwira ati wewe udahevye itabi kanseri izokwica. Uwo murwayi ati akamenya neza ko azopfa yishwe na kanseri, mugabo itabi rikamunanira kugira gute? Kureka guheba. Agaca arinywa kandi azi ko buca ari mwica, kubera c'est une loi du péché. Aka kantu no karekura hasi, no karekura kubera loi ya pesanteur gaca kagira gute? Gaca gakoro. Uko niko l'homme naturel il est sous une loi. Imeze nk'iyi loi ya pesanteur, umuntu aguma atibuka ajya mu cyaha. L'homme naturel il est soumis sous une loi du péché. Il est soumis sous une loi de la mort. Arinanata guhera ibyaha mugabo ntabishobora. Akame tricher irabujijwe mu ishuri. Irabujijwe. Uwo bafasha ariko aratrisha bamugihano kingana gute? Imyaka igahe? Ibiri. Bivana n'amayunivesi mugabo ni nk'ibiri. Akabaza uwo tuzofata ariko aratrisha azoca aronka imyaka ibiri yo kuja mu gihano. Barareka guturisha. Mwarabihebye ko mwabyumvise bibujijwe? Yego. Mwabihebeshejwe nuko mwabimenye? Mwabibujwe n'iki? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Glorifié dushimira Imana. Amen. Umaze kuronka Yesu akakubamwo la tricherie uca wumva kuyiruta. Amen. Mbere ndazi bamwe ngere mu bigenza mu gukora ibibazo mwicara hehe imbere yande yamwigisha. Amen. Kubera kugira ngo ntudabwira alternative yo guturisha ukacuza ukamwicara imbere. Grâce à la loi de l'esprit de vie en Jésus. La loi ngoma nabibasobanura igituma abari muri Kristo Yesu atarubanza ruzobatsinda. Hariho operasiza ibanza kubabaho. Hagira udusomera Ezekiel 36:25. Soma icyanditsemo murabe ngoma nabereke iyo operation ngene igenda ukungena umuntu akugwamo la loi de l'esprit de vie, la loi du péché akizwa muri l'esprit de vie en Jésus-Christ. Soma. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nzobamija kw'amazi. Subiramo. Ezekiel 36 ku murongo wa 25. Avuga ngo kandi nzobamija kw'amazi meza mushira imvyiro. Okay. Nzoboza imyanda yanyu yose. Okay. N'ibigirwamana byanyu byose. Kandi nzobaha umutima musha bashiremo impwemu nsha. Nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbahe umutima woroshe nk'inyama. Amen. Amen. Urumva ko umuntu ajanwa muri salle d'opération. Haleluya. Amen. Hajya iyo umuntu aje kwihana abavuga ati jewe je déclare naratsinzwe n'ibyaha ndi umunyabyaha je suis malade. Uvuye mu kibanza wicaye mukaza ngaha ubuje muri chirurgie. Haleluya. Amen. Muri chirurgie rero usanga Yesu ari hari. Ugasanga afise ibikoresho byose byo kubaga. Usanga afise amaserumu. Serumu zibiri. Yiki ni yiki. Y'amaraso imwe serumu imwe iki amaraso. Yindi serumu imwe iki amazi. Hanyuma hagacamo ububashinani. Serumu y'amaraso uyitewe ikigukuramo toute sorte de condamnation. Icurongo umutima mushasha. Oui, il n'y a plus de condamnation. Ntavuze ngo nzoba umutima umeze gute? Musha. Usubira umutima wajyari wa kera. Ngo nzobakuramo umutima umeze gute? Ukomana nk'iki ibuye. Umutima ukomana nk'ibuye ni wabona abavyeyi bagutuma kawe. Umwana genda uvoma amazi ngoya ngo ndihagende naka. Umutima rukomana nk'ibuye.
rwa rutima rutukana niko rwa kera, rwa rutima rwankana nirwo rutima rwa kera, rwa rutima rurimo ibyifuzo by'umubiri n'umutima wa kera. Iyo rero umuntu avuye mu kibanza akaza dogidogi agashika agapfukama ngaha, haleluya, hajya hahari abamarayika baca bagukumva bagushira ngaho. Mwumvise ngo nzobamija ko amazi ameze gute? Mushiriki ushitse muri salle d'operation usanga hari abamarayika we ntibabona, baca bagujana ngaho muri iyo salle bakabanza bakakuhagiza amazi n'amaraso, ugaca rero usubisa ino operation bagaca baguha umutima musha. Haleluya, umutima musha ngo nzoca ndabagendeshereza mu byagezwe byanjye mugire gute? Mubishitse, kandi ngo nzobashiramo muhemu wanje. Aho rero n'umuntu abagirwa. Iyo rero umuntu yamaze kubagwa aca kugwamo la loi du péché, agashirwamo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La différence y'izo loi rero, iyo ushyizwemo iyo loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, uca usanga inyota y'icyaha yagize gute? Yapfuye. Ce n'est plus toi, c'est une autre personne en toi. Que usanga l'esprit de vie en Jésus-Christ izi kurimo. Niho rero umuntu usanga umeze nka Paulo yavuze ngo ibyahora bimbere iki ntarahura na Kristo, aho duhuriye byacitse iki? Ubuhombe cyangwa ishano. Hajya nta kindi biba byavuye ko rero niyo operation iba yagizwe umuntu akabagwa. Iyo rero umaze kubagwa, iyo esprit de péché ikakuvamwo, nugomba ugende winjire muri alimentation, usanga iyo alimentation yuzuyemo inzoga z'uburyo bwose, amarikere de toutes sortes. Iyo zibonye pas d'attraction. Amen. Iyo ubibonye ahubwo bigira gute? Biragushisha. Abandi bariko barabihurumbira, wewe ugira uti sije mbona ndasohotse aha hantu. Amen. Sije mbona ndasohotse aha hantu. Abandi babibona bakumva mero, nawe wabibona ukumva gahinda kukwibaza abantu bagikwega ibyo bintu. Operation iba yaragenze neza. Ndabifurije mwese ko muba mwarahawe operation mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ngo ntihaze habeho ukwifuza iby'Imana yanka, kandi ntihaze habeho kuzotsindwa n'urubanza. Icyo gituma rero iyo umuntu yinjiye muri Kristo, plus de condamnation, inyota y'ibyaha ikikuvamo, inyota y'ubusambanyi ikikuvamo, inyota y'akaborewe ikikuvamo, inyota y'urumogi ntaho musubira guhurira, inyota ya triche mu ishuri ntaho musubira guhurira. Niyo mpamvu plus de condamnation, nta rubanza ruzogutsinda. Icyo twahuye n'abantu bababwira ubutumwa, babwira ngo barakijijwe. Ndababwira nti murambeshe ntimwakijijwe. Yari umuhungu n'umukobwa bariko baraganira, ndababwira ubutumwa, babwira ngo barakijijwe. Ntishingira intare, cyambere cyabanje kubura ni intare. Mbazo mwica ati wowe urafise intare. Intare nisho bita témoignage. Tu dois voir la témoignage. Iyo témoignage rero niyerekana les deux lois. Ingene zagize remise et reprise. Alléluia. Une loi s'en va, une autre loi entre. Chasanga rero umwana w'abakobwa umwe yambaye ipantaro yatabutse. None uvaho loi ya kera yararenganye. Sa Bibiliya ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo ahinduka iki? Icyaremwe kimeze gute? Isha. Tanabwira nti umunsi wabaye muri Kristo Yesu, toi wa kera va passer haze toi mushasha.
iyo rero wewe wa kera utararengana ngo kandi si ukurengana gusa, wewe wa kera arapfa, wewe mushasha akagira gute, akabaho. Nani mwumvise ya operasiyo ngo nzokubaga ndagukure mwiki umutima ugize gute komantaye ndawubage ndawuhambe cyangwa umutima umeze gute mushasha. Uwo mutima mushasha rero utegerezwa kugira guseruka n'amakarakteristike mashasha. Ikintu rero nafitiye umubabaro rero nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntaki kugira nababwire rero iyi generation yayo iranteye ubwoba kuko ntifise ubwoba bwo gutinya uru rubanza barizomwica wewe utinya, barizomwica mbega uru rubanza urarutinya. Nayaze n'abantu babiri twarayaze n'abajene bangana nuko kwaje canke babasoma gatoyi muri ino misi heze cyane abaze ni benje ndabitegereje ko mbona atabwoba mufise, ko mbona atabwoba bw'urubanza mufise ni kubera iki? Ati twebwe rero iyi generation yacu ati nuko imeze rimeze gute, ati ntabwo bigira ntibigenda bite, ati hagiye muri ko muratubwira ko urubanza ruzodutsinda twe ntabwo badufise ntibigenda gute none, ati turagerageza kuvyikuramwo tukikuramo ko atanu rubanza ruzodutsinda, tukikuramo ko atanu umuriro uhari, tukikuramo ko atanu igihano kirimo. Barizo mwice ati wewe ntiwoba umeze nkabo none. Reka ndabere ko wabayeho atabwo wafise ngene byamugendeye. Luka 16 raba hariya muri Luka Luka 16 kuri 26 avuga ngo mbere ukuye n'ibyo hagati yacu namwe hari manga ihambaye yashizweho kugira ngo ntihagire abagomba kuva ino bakajaho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi umurungike mu rugo kwa data kuko mfise bene mama batanu, ababwira uko bimeze ngo nabo ntibaze baze hano hantu ho kugira gute. Aburahamu aramubwira ati bafise ibya Mose n'ivyo bavugishwa n'Imana ntibabumvire, n'abatoyaye Aburahamu muvyeyi, ariko ntihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Arabwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye hehe kuva kera kugeza n'ubu. Abantu bamwe bakomantaza imitima bakamubwira ubwoba ijambo ry'Imana n'inkuru y'Imana. Uyu muramuzi yari umutunzi yabanye n'umwurunde Lazaro. Uwo mutunzi abaho atubaha Imana, mugabo abantu Lazaro yubaha Imana. Raba wa mutunzi ngene byamugendeye kuri 23 ariko kuzimu ararangamiza ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe, aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga y'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko nseserejwe muri kimuki muruki. Iro mwicete ugo rubeya none urarutinya. Musobanure niba tumva ikirundi musobanurire. Urubeya ni iki? Urubeya ni iki? Qui peut expliquer? Urubeya ni iki?
umwe nahaguruka asobanura urubeya ni nire yosobanura urubeya se kwa ni giti sobanura urubeya ni urubeya ni ibirimi by'umuriro bingana gute byinshi cyane uwo mutunzi nyuma yari yorohewe none yari muri urwo rubeya. Il était dans la condamnation. Mugabo, pendant son temps, il vivait sans peur de la condamnation. Il n'avait pas peur de la condamnation. Mais un jour, il s'est retrouvé dans la grande condamnation. Est-ce que vous me trouvez? Vous y avez un communiste. Wewe wibaza gute yoba yarawuvuyemo nyishura hari inyuma yarawuvuyemo il est dedans toujours. Abrahamu yarose ngena mufasha na Lazaro yarose ngena mupfuvya il est dedans toujours. None twumvise ngo ntaki abatari ku rubanza rutaraba ni bande abinjiye muri Kristo Yesu bakihana ibyaha byabo bagaherera. Ujya mutunze ngo amaze kubona adakize atatabawe adafashijwe yaciye atumako Aburahamu ati ndakwinginze ndungikira Lazaro agende muhiri wacu fise barumuna banje bangahe nagira ndabwira muri abo batanu rimwe muri abo batanu ngira ndakubwire ngende urimo mw'isi ya combien de continents 5 continents uri mw'ikoni nimwe y'abirabure nta n'umuzungu arimo kodina y'abirabure turi muri barumuna we yatumyeko kandi iyi message yarashitse no mu bazungu yarashitse mu badimudimu urondeye mu gishinwa iri jambo ryanditsweyo mu cyarabu ryanditsweyo mu birabure nka twebwe munsi ya Sahara turiko turarisomerwa umuntu wese yari uyu mutunzi yaramutumye ku iyi message. Aburahamu nawe cyaravuga ngo nibatumvira Mose nukuvuga bijya byagezwe bya Mose birimo bijya byagezwe biri mu bitabo bitanu itanguriro kuvayo guha Abalewi guharura gusubira mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakurikiye kugeza n'uno munsi bakiko baravugisha utabumviye il sera dans la condamnation. Daba rero mubayeho mu gihe generation yanyu atabwoba bw'uru rubanza ifise habwoba kandi icyo bamaze ubwoba ni ukunyegera muri Yesu kumva kubise assurance kurimo neza kandi ukagenda ubikontorora ku munsi ko rirenze ukiriyo enda bereke sécurité abantu barimo daba hajya muri Matthieu 24 raba iyi sécurité abantu bari mu bwabo batazi 24 kuri 36 havuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntaki niyo babande canke iki atarinde kuri 42 nuko mwami mugize gute kuko mutazi iki umwami wanyu azogira gute kuri 44 nuko mwami mugize gute mwami mwiteguye umwana w'umuntu azoza mu gihe mutagize gute ngiyero insécurité umuntu agenderamo ntabimenye. Iyo niko ndaza mu gikorane nk'ubu uhereye hariyo ninjirira kuza uri nashikaha abo duhura bose muze mu ntahure mwongere mu mbabarire ntibikunda ko ndabareka ngo ndengane. Hari impamvu ni
menya neza ko umuntu atari muri Kristo Yesu il est dans la totale insécurité. Mukanya na kandi ashobora gutibukira muri insécurité de l'éternité akazokwama ari dans la souffrance. Ubundi mugabo umwe umukozi w'Imana umwe niwe yahuye n'umusore de 17 ans aramubwira ati ibyo byo kuvuga ngo twihane mwega ati cyenda cyari muto ndacafise imyaka myinshi raba espérance de vie nka imyaka nka 70 ku bazungu birashoboka sinari ndacafise 17 ans aturuma ndacafise imyaka myinshi yo gukora ibyaha no gukora ibyo ngomba nzoba ndihana. Umukozi w'Imana arabwira ati nagira ndabwira ati burya eternité ntiri imbere yawe, eternité muri parallele ni intambuko gusa imwe utambuka ukabura yinjiyemo, sibyo none nindahora agenda na moto, nindahora yemera agafata moto mareka turaba umuntu amaze kugenda na moto nta insécurité urimo uri muri moto, uri kuri moto mukanya isase umumotari gusa imodoka ihenuye gatoya mugwa mu ikaburimbo none si insécurité. Ibazo uri kwiki twarahuye n'umuprofeseri umwe yigisha muri kaminuza mbona ari kwikinga hari ubundi munsi ndamuhamutse n'amabwa ntewe nagira ndabwira inama tuzosubira kugenda n'ikinga turabona ngene muri muri insécurité ikomeye cyane. Ibazo uri kwikinga umuntu yihuta atarabanye no kuraba mwijoro urazi ko atana amatara yaka kandi baraziyo. Ibaze hewe nk'umuntu anyoga ikinga itasa amatara mwijoro ukaza wumva yakuriye kera ntiwayibonye kubera iki nta matara kera insécurité kandi umuntu ashobora gutwara mwijoro kwikinga ukagenda kubera insécurité uri mu ntuyizi wewe no munsi rero nta buzima buriho bungana no kumara umunsi utari hehe muri Kristo Yesu. Aho mu gihe cya Nowa yari yarabahanuye nk'abantu bo mu gihe cy'iwanyu nabaye muri 24 twasomye hajya nyene kuri 37 kandi uko byari biri mu minsi yawe niko bizoba ryari mu kuza k'umwana w'umuntu, kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatera bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara ari bangahe niko kuza k'umwana w'umuntu kuzombera ubatwara ari bangahe. Yakunda kubaza ikintu n'ubu namye ndayibaza iyo namye kuvuga ubutumwa kuri Grand bantumanye ntacyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Hariho twahuye ndamubaza ndamwinginga ngo twinjirane mu rusengero aho tugiye gusengera cagumana natwe yongera cakizwa aranga yasagiye ageze kuri garuka hano ibi bintu ndakubwiye ku byasi ntihariho umuntu ugiriye nabi ndagutsinze ninde ariyumvira ngo nibaza ko ari Yesu yagitoye ari kuvuga nde nakera bwandikira kunanira ndakubwira ubwiriye nabi ni wewe nyene. Aha n'ubu ntihabuze umuntu agira apfe ngaho yigiriye nabi yanke kuja muri sécurité kandi ari muri insécurité. Aho mu gihe cya Nowa barabaye muri insécurité Nowa yasemereye nihane nimuze mufashe tubaze ubwato tuzobuhungiramo baramwangira baramugarariza baramutuka baramucokora ntibebe byababwira ko ari ukuri ngo bagiye kumenya ukuri kwa Nowa ko ari ukuri ryari umwuzure ugize gute imvura imaze kugwa nange niguye ku munsi wa mbere ntabyo wemeye umunsi wa kabiri naho nyene ko bagatangura kuza umunsi ugira gatatu imvura yanse guhita iguma iduga niho batanguye kuvuga ati hebagabo ibyavuzwe na wa mutama mwagira ngo n'umutama bigira bishike
ehe yavura yavugwa ngiraguye ehe yanse guhita ehe n'umunsi ugira gatatu yanka guhita baciye baja kudodora ku gato no ibyo wavuze turabonye ko ari nyugururira no ndi wa mwishwa wawe nyugururira simfe no wanyugururira atoya mwana sijewe nugaye ni wa muntu were wanyu no wanyugurura ntizi no gupfana mwana wa mama no ce n'est plus c'est trop tard c'est pas moi qui ai fermé la porte c'est Dieu tout le monde bose barapfa bazinze ko bahanuwe bakaba hari ijambo nakoma ndangirize kuri iri jambo muri kijya gitabo cy'itanguriro 32:26 ngoma ndakwinginge iri jambo ryo muri itanguriro 32:26 umve ngene rivuga wahabonye nasome some izina rya Yesu itanguriro 32:26 uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse aramwishyura ati sinkurekura utampezagiye amen aramwishyura ati sinkurekura utagize gute kandi abinyigirekeye ntimurekure Yesu ngo dutandukane atagusigaje umuheza yamaze amasaha atandatu ku musaraba ku bwawe waruzi il a passé 6 heures sur la croix les bras tendus comme ça avuga ati kwa muhungu azabaho mu kinyamajana cya 21 yitwa Edi yitwa Fredi yitwa Emery yitwa Libejo Tepaki ngira bambwe kugira ngo azabambu il a passé 6 heures yashobora kuyagaza yashobora kwihungura icyuya cy'umubabaro isazi igiye mu zuru ntiyashobora kuyamira il était tendu crucifié tendu pendant 6 heures kubera we il a accepté ta condamnation yaciye mu masentare atandatu aburana urubanza rw'umutima wawe ntutsindwe mugabo wewe cyari umugwako ahere kwa Anasi ajya kwa Kayafa ajya mu isentare y'abashinga ntawe bita abanyeko agenda kwa Pilato ajya kwa Herode asubira kwa Pilato baca baradekara ati uratsindiwe kubambwa mugabo yabatsindishije ubwenge bukomeye bamubaza ibyo yakoze ngo yiregure agahora mbega iyo yiregure bagacamugira ati taha uratsinze haba hatsinzwe ni twebwe twaba tuhasigaye mugabo ubwira ati tuhasigaye arahora ati ibi n'ibi barabikoze agahora ibi n'ibi barabikoze agahora kuva ku isentare babuza ku ya gatandatu yarahora batari ku mwana w'Imana urarivuze yakaryemera mugabo babuze ati ibi n'ibi barabikoze agahora kugira ngo uyu munsi ufate ingingo yakuntumyeko kugira ngo urubanza ntuze rugutsindwe aze yarabihesheje mugabo nawe niwemera ucuvuga uti none ko sinakurekura utampeza ukuvuga wacubwiye yakoboga yabwiye marayika sinakurekura utampeza nawe uti sinakurekura utanyanditse mu gitabo cy'ubugingo iyi saha ni wawe unama ari ngaha Yakobo yabwiye marayika ati sinakurekura utampeza uwarambwe amasaha atandatu agaheza ku musaraba agaca amanuka ikuzimu agafutiza muntu yakoze
Il a effacé l'acte qui nous condamne. Il nous a pardonné. Yaremeye kuduharira byose twebwe dusabwa gusa kubyemera. Ngira ndakubaza ikibazo. Est-ce que tu n'as pas peur de la condamnation? Uravye nyakumaze umaze gukora ibyaha bingahe? Impongano yavyo uyikura yatara amaraso ya Yesu. None aya maraso urayereza kurengana canke uragomba kuba guhitana izimugisha? Ngira mbaze ikibazo. Urikunda canke warihevye? Agasanga wikunda. Uyu munsi no kubera umunsi utazokwibagira. Ubundi twatugeregere ndaduhevye. Byaha ndabihevye. Ya kopinage ndayihevye. Ya trishe mu ishuri ndayihevye. Za nzoga ndazihevye. Babagenzi ndabahevye. Kwa kwinezeza k'umubiri Imana idashaka ndaguhevye. Bya byandiko nandika mu message bibi ndabihevye. Hakuzotsindwa n'urubanza reka ibyaha byo bitsindwa. Tu veux se dépouiller de la loi du péché pour être habillé de la loi de l'esprit de Dieu. Ushaka ko ubunyene abarumize reprise la loi du péché de la condamnation kamuva akaja muri la loi de l'esprit de Dieu akagomba kujo gusukwa basubisa l'opération hagarara le premier ordre hagarara moi je suis pécheur le munyabyaha qui veut subir un pardon. Aha kamera z'ijuru ziri hano, kamera z'ijuru ziri ngaha, fotografi y'ijuru iraha, abasekretere bari hano, ibitabo bigira bizenguruka. Qui veut se faire inscrire dans le livre de la vie éternelle? Premier commande bivuga ngo ubishaka nahagarara, kandi ubone uhagarara ku maguru Yesu yaguhaye. Sayo wihaye niwe yaguhaye. Aragutegetse ngo hagarara. Wowe wumvijwe kwagiriza mu mutima w'ibyaha. Avuze ngo hagarara. Umusabe ikigongo akikubwira. Ucuvuga ngo sinda kure ku rutampezagi. Utanyanditse mu gitabo cy'ubwiro. Utambabara ibyaha nakoze kandi utabinkuyemo. Oh. Yes, raba ko bose bahagaze. Gira inspection. Pasa le troupe à l'autre. Ariko muhemu asubire yemeze yongere yingi. Umuntu yuva muhemu akiminga nawe hagarara mwana wanje ndagukunda. Hagarara nawe yokahutse. Yoni commandement ya mbere. Commandement ya kabiri. Ndagomba gusubisa l'opération. Ndagomba kubangwa. Serumu iri hano. Amaraso ari ngaho. Amazi yo kukuhagira ari hano. Amaraso yo kugutera mu mutima ari hano. Umutima mushasha nawe nyene uri ngaho. Tu fais un pas ou pas ushikino. Tiens. Ngwino usangine. Aha niho Yesu ari. Shikino. Ndiyakubere kure. Hano hari umuspecialiste ashirije yitwa Yesu. Yambaye amataburiya yayandi abaganga bambara nabonye abaganga ngaha ibintu biriko ndavuga barazigera bikora hariya muri salle d'opération. Hano uhasanga amaserumu y'amaraso, uhasanga amaserumu y'amazi, uhasanga abantu ibintu bimeze nk'imbuga itabanisha biri hano. Ngwino buhoro buhoro ushika ufukame ucugororoka imbere y'Imana. Mufukame mugorotse, muza gufukama mugorotse kugira ngo kwigwe, mugerageze muze aya makoridoro nawe muyafukama mwe muzamusa nawe ufukamye ngaha. Ugume kuri rya jambo sindakure ku rutampezagiye, sindakure ku rutandiza izina ryanjye mu gitabo cy'ubwira. Mwegerane hari amajambo aza kubabwira musubiramo, hari amajambo aza kubabwira musubiramo. Amajambo yo kwatura ngo indimi zose zizokwatuza akanwa ko Yesu ari umwami, ngo amadini yose azofukama. Fukama. Hasigaye etape ya gatatu. Ibi bintu bikorwa ku ma etape. Habaye etape yo guhagarara yageze neza, habaye etape yo kwavansa no gufukama nayo nigirihe.
cyangwa bashyira kuri etape ya gatatu. Etape ya gatatu, we must confess with our mouths. We have to confess with our mouths. Indimi zacu zitegerezwa kwatura ko Yesu ari umukiza. Yes. Okay. Mwebwe rero ngomba mwitegure kuvuga n'indimi zanyu. Ibi bintu binyegejwe mu bwenge bukomeye. Ibi bintu binyegejwe mu bwenge bukomeye. Ngira nababwira amajambo musubiramo. Ibi bintu yabidutumye muri tekinoloji yenze ubwenge. Kandi aho biraza gufata. Abigira bifata. Wewe wahagurutse. Ugatambuka. Ugafuka. None ugira uvuga. Haraza kuva mu bikombe. Subira muti Mana yo mwijuru. Cyane. Mana yo mwijuru. Ibi bintu ndabyize. Kandi hategerezwa kuva mu gishasha. Ikintu gishasha. Mbabarira Mana. Naragucumuyeko. Ndicujije. Ndumunyabyaha. Yotsinzwe n'urubanza. Kwa Gehinomu. Nohavuye nsanga ndi kumwe na wa mutunzi. None birahindutse. Kubw'amaraso ya Yesu birahindutse. Ndasabye imbabazi. Ndasabye ikigongwe. Ndasabye imbabazi. Amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu. Nanyuhagire. Nankize. Nabaye mushasha. Ndahevye ibyaha. Vyose. Suzuma mu mutima. Rabayo. Wewe ubona hose. Icyaha cyose. Cyari kikinganza. Ndagihevye. Birabe. None abantu bibona. Ndagihevye. Sinzabisubira.
tugomba gusabira n'inyongera, tugomba tugusabira inyongera akompanyema. Ibyo bintu byiza Imana iguhaye reka bijyane na akompanyema. Amareba nawe abantu basengera uyu mugisha Imana ibahaye ikitekera ko na akompanyema. Ibindi byose ibona bakeneye icyo yongera ko Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Turagushimiye Mana ko watanze umwana wawe w'ikirere Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose baronke ubugingo budashira. Kandi abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi mwiza mukuru uhambaye. Amen. kuganira nayo bakakira agakiza mu mitima yabo. Amen. Urakoze Mana. Urakoze Mana. Urakoze. Hari inkoni imwe yiteye yemera kubatirizwa, hanyuma rero ibwira ubuyibarire ubutugiti bw'aya mazi mbatiriza. None rero aba bantu babatirize muri mwe mugenda. Abantu baha inkomezi zo mu rugendo. Abantu baha amavuta y'abakiza. Abantu baha imitima mishasha. Abantu beze. Amen. 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 Baha imitima ihungarizwa. Nk'uko inkono ihungarizwa. Imitima yawe ihungarizwa na Kristo. Imana imbere. Ijuru. Bwiza bw'ijuru n'imitima yawe. Amavuta y'ubwiza bw'Imana kuriho. Imisoro na bige marirukiza. Amen. Amen. Ebuye yikire mu mitima yabo. Umuntu wese yumva ibyishimo agakiza. Intambuka nziza kuri Yesu Kristo. Wumva bashigikiwe nawe. Wumva ko bari kumwe n'Umwami. Wumva ko baneshejwe. Haba ngaha cyangwa mu nzira. Haba mu hindi hira abantu mu bikorwa. Umuntu wese yumva ashigikiwe n'Imana. Amen. Ko bakwizeye nawe wahezagire. Wabatirize. Wuzuze ubushobozi. Ubahe amahoro mu mitima. Ubahe intsinzi ku byabatsinda. Amen. None bamama turi umwami. Ubwiza bwiwe ibikorwa bitangaje byiwe yabakoreye. Haleluya. Urakoze Mana kubitegereje kandi bazi bakorera ibyo bifuza kandi ibyo bakwiriye. Turabigusaba nyakubahwa mu izina ryawe ryera Kristo umwami wacu. Amen. Akira kado yose ukeneye mu izina rya Yesu. Akira umutwaro wawe uratembaga mu izina rya Yesu. Akira agakiza gashasha mu izina rya Yesu. Akira